Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, bene data mudukurikira muri ahatandukanye. Ubu namahoro ku mwami wacu Yesu Kristo biganze imitima yanyu. Ni kino kiganiro mwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Muri kumwe nanje NIZIGIYIMANA Olivier kandi gica kuri P.T.G.A Ministries. Twese tuko turaganira kuri tema ngo abantu baratare urufatiro rw'ukuri RW'AGAKIZA. Tagaze ku majambo y'Imana ari muri TIMOTEYO wa 2 ibice 2 ku murongo wa 19 avuga ngo ariko itanguro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, yanditswe ikimenyetso ngo Uhoraho arazi abiwe, kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya kwiwe. Amen. Turashaka nandi majambo nyene ari ngahanye mu gice ca kabiri ca Timoteyo. Bambe muri Timoteyo wa 2 ibice 3 ku murongo wa 8 dera ku murongo wa 8 dushyize ku murongo wa 9. Amajambo aravuga ngo nkuko yane na yambure bagwanije Mose niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge babaye bihombe ku kwizera, mugabo ntazoshaka kurengaho kuko ubusaze bwabo buzogaragarira abantu bose nkuko bw'abandi bwagaragaye. Amen. N'amajambo y'Imana tweguranira ko muri no gusoza no nyigisho yacu yaranze indwi. Amajambo avuga ngo nkuko yane na yambure bagwanije Mose niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge babaye ibihombe ku kwizera. Amajambo y'Imana ni Paulo yanditse abwira Timoteyo giye gusoma hari kundanzi amajambo avuga ngo ibi bizoza mu gihe c'iherezo. Rero Paulo akabwira Timoteyo ejo twavuganye ku munsi wa kane, twaravuganye ukuntu hari abantu b'abagabo banyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima, ariko twahagaze cyane ku caha cyo kwipfuza, ukuntu kwipfuza kumera mu mutima w'umuntu kamuteza intambara z'uburyo butandukanye, bikashaka no kumuronga kumutera icaha, kandi ko caha ntikishaka cyo mu buryo bw'imwemu gusa, kikaza kaba n'icaha cyo mu buzima bwa misi yose umuntu. Hari ibintu bigenda birononeka cyangwa usanga umuntu abirashitse n'ahana apfa no mu buryo bw'umubiri kubera caha yakora gitewe n'ivyifuzo bibi vyaje mu mutima wiwe. Rero n'amajambo Paulo acabana yavuga ngo rero nkuko yamune na yambure bagwanije Mose niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge babaye ibihombe ku kwizera. Ijambo ubihombe ku kwizera ngo bari suppose kwizera, bategetswe kwizera, bakabeshwa no kwizera, bakagendera mu kwizera, bakagendera mu kuri, aho twavuze byo ukuri ari Yesu, bakaba muri bo bakamugenderamwo, bakitondera ibyo agera. Ariko ngo bagabo barahindukiye, batandukira ibindi bitameze neza, batandukira ibindi bitameze neza, ngo baba ibihombe ku kwizera. Bari abantu bari baremeye gucungurwa, bari baragiye muri no nzira ija mu ijuru neza, bari abaririmbyi, barakoze ibintu batandukanye, bari abasenzi mu butandukanye, bari abakristo, reka mvuge gutya, bari abakristo, ariko barahindutse, bateye umugongo ivyo bari bizeye kare, bahindukirira ibindi bintu bitagira ikimazi. Ndetse si ibyo gusa, baca banatako baza baragwisha bamwe bari bizeye vya bindi bintu vy'ikimazi, bamwe bako barizera, bamwe batangiye kwakira Yesu mwami n'umukiza mu bw'ingoga, batakuza babagwisha babaca intege. Rero nibo ijambo ry'Imana ryise ngo babaye ibihombe mu kwizera. Ariko reka mvuge gutya, haracari ivyizigiro nubwo abantu bameze gutya, nubwo babaye ibihombe mu kwizera, nubwo bahushije ukuri, nubwo banse kwemera ukuri, bano bantu haracari kwizera, haracari ivyizigiro yuko ugaruka Imana ikabagira neza. N'uyu muntu yarazi ivy'Imana kare, yaratoranije kugendera mu kuri, yarazi iby'ukuri, yari defanda, yari yarabaye umuntu yizera, ariko mu nyuma arateba arabivamwo, kandi sino kubivamo gusa, abikuramwo n'abandi bari babirimwo, ababwira ngo ibintu mwarahuvye, ivyo bintu mwarasamaye, n'ibintu by'abantu batagira ubwenge, n'ibintu by'abantu b'abasazi, byogenda kugira ngo ubeho umeze gutyo, bivemwo rabanaka naco baravamwo, bama biho bagiye gusenga, ariko ivyo bintu bakabikora kare, abantu baramenye Imana. Ibyitsigiro ko abantu birahari yuko bogaruka Imana ikabagirira neza, nubwo bimeze gutyo, nubwo bahindukiye,
bagata umurongo, bagata ivyizigiro vy'ubugingo budashira, bakava mu nzira y'ubugingo budashira, bagatandukira ibindi bintu bitandukanye, bagatandukira ivyo bahoramwo kera, bakamera nk'ingurube ishoboye kuvyadashwe, bakamera nk'imbwa isubiye mu bitandukanye yahoramwo bibi, bakamera nk'ingurube hejeje kozwa, hanyuma gashizana mu vyondo kwivumbagaza. Hariho ivyizigiro. Mwibuke yanko y'umwana w'icangazi, mwibuke amaze gusaba se ivyiwe vyose, mugabane w'ivyiwe bakabimuha, akagenda hanze kuvyaya, akavyaya amafaranga yose agamuherako, akiroturumva akagitangira n'ingurube n'ibiki, hama akiyumvira kugaruka. Mwibuke ko agarutse sema kenyaka munyamuneza. Nawe wa muntu wahora mu ngoro y'Imana, wahora muri Yesu, wahora umukorera mu byo butandukanye, ariko icyaha caraje gitwara inda muri wewe, kigushira kure y'ivy'Imana, kiragusambura, kirakwica, kirakonona. Webwimwe murononekara, webwimwe muraba umuntu mubi, ubaye ubuzima bubi, ubaye ubuzima bw'ivyaha, nta cara kimudakora, cakabaye kwisura gikora. Urahantu wihebuye, urahantu uvume ngucitse umutima. Niri jambo ry'Imana, niri jambo ry'Imana rije, niri jambo ry'Imana ngo garuka, garuka. Imana irakurindiriye, garuka. Imana iragutegereje, garuka. Imana iragushaka, garuka. Imana iragufise imigabo myiza. Nubwo wahigwembe mu kwizera, nubwo hakanye ukuri, nubwo kwavyishwe kandi ukuri, garuka. Imana irakugomba, Imana igomba kuguha agakiza, yango usubirane neza, wagiragare neza mu kuri. Ni n'uyu muntu kandi ari mu ngoro y'Imana, ari umuntu w'umukristo, hanze aboneka nk'umuntu w'umukristo, ariko mu mutima wiwe yarabivuyemo kera, yarabahirwa umuhombe mu kwizera, ari mu vy'Imana kariye habihakana, avuga ko ajamije akabihakana, agenda acintege abandi mu mpisho. Umuntu ashetse kwegera Imana cane, umuca intege ngo ibintu uzosara, ntacyo uzokuramwo, uzohomba utwawe, uzogira gute, kandi uvuga ngo wamenye Imana, kandi ufise ibintu nk'ivyo ugenda urakora. Ijambo ry'Imana rirakuziye kugira ngo uhindukire, kugira ngo ugaruke. Imana irakugomba, uwo mutima urawugomba, kugira ngo ivyo uriko urabamwo hanze bibe neza byo mu mutima. Ntuvuge ibintu hanze bikontraze canke bihakana ivyo mu mutima. Imana iragomba ko iyo migabo yiheba, ivyo bintu wari wafashe wiheba, izo ngeso warafashe uziheba, zo guca intege abandi, zo guca ivuta abandi, zo kubona kumengo uragororotse hanze, ariko mu mutima atagakiza kariyo, ariko mu mutima uri umuntu wahomvye mu kwizera. Ndasenza Imana ngo Imana ikugendere, itabara umutima wawe, iguhore. Nabizi mu bihe nk'ibi hari abantu usanga biba bigoye kugira ngo bumve ibintu bimwe, bumva ukuri nk'uko kw'ijambo ry'Imana, kusanga Satani amaze kubaka ibindi bintu bitandukanye, amaze kumubisha ibintu bitandukanye, ariko ni byiza ko mva ijambo ry'Imana. Imana iracagomba kugutabara. Nubwo byabaye gutyo, Imana icuma kugutabara, kuko iherezo ryawe ntabwo ari ryiza, iherezo ryawe ntabwo aba ari ryiza. Kuko amajambo y'Imana yatubwira no mu 9 ngo mugabo ibihombe, ngo mugabo ntazoshobora kurenga nk'uko ubusazi bw'abandi bwabo kuko ubusazi bwabo uzogaragarira abantu bose nk'ubwo bw'abandi bwahagaragara. Bisa ngo nta hantu bizogushikana ivyo, kuba uri kuragira iyo migabo, kumeneka nk'uhagaze kandi umutima uzi ko waguye, nta hantu bizogushikana, nta hantu. Nk'uko yana nayambure isi yanje yasamye ikabamira, niko nawe bizogenda. Nta kindi kintu kikurindiriye, ni urupfu gusa, ni urupfu gusa, ni urupfu gusa. Nta kindi kintu kikurindiriye, nta kindi gihano kikurindiriye, ni urupfu. Kandi urupfu rw'ubugingo budashira, n'umuriro waka ibihe bidashira, niwo ukurindiriye. Wa muriro cyangwa abanyavya Satani, ubundi Imana nta muntu igomba ko azobona ujya muriro, nta muntu igomba ko azova murya muri. Irifuza ko abantu bose bakizwa, irifuza ko abantu bose babohoka, irifuza ko abantu bose bamenya ukuri, bakagendera mu kuri, bakababanura n'ivyari byinshi by'umwiza. Rero nawe Imana irakugendeye, hinduka, reka iyo migabo mibi, umukizwa indani no hanze. Ivyo bintu kurakorera bitameze neza, bihebe. Kunora bayihombe mu kwizera gahusha kandi uri ahantu hazima, bihebe, ukizwe, wakira agakiza gashitse. Ivyano babona hanze biba navyo biva mu mutima. Ukizwe, Imana irashaka gutabara, Imana irashaka kukugira neza. Nuko ahuri cabo gufuse imbaza Imana, cabo gufuye Imana. Mana abane narahushije, nabi nako ndagenderamwo, nabi nako nabise mu mutima, nabi nangize imisi ngenda munahakana ukuri, nabi nanguri mukako ndaguhakana, nawe reka nkwize
wambwiye ko ntizeye none urandokarije ntabara umbabarire amaraso Yesu Kristo mboneke ko na Imana iteye gutabara na Imana iteye kugira neza no kongera gusubiza mu rugendo no kubandanya neza kandi dufashanye gusenga ariko dufashe gusenga bafashe ingingo wumva ko ibintu ugiye gukora ibintu byiza ni decision nziza cyane ugiye gufata reka ndagufashe ndagusaba usenga wizeye pempote warugeze ucumura pempote yari yarugeze hakanisha ibyo ukora hakanisha ibyo ukora ukwizera kwawe ubura umuntu wapfuye wameze nabi wahombye mu kwizera pempote ibyo wabayemwo ntaco bitwa Imana iteye kukubabarira fate decision gusa aho urice bugufi dufasha gusenga Imana mwami Yesu Kristo ndasenze bwo n'umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe ahari ahatandukanye hari ijambo ryo musanze hari ibintu yaragerereyemo yaboneka hanze nk'umuntu azinzira z'Imana ariko mu mutima yari yagerereye kuri afise ibindi bintu yacintege abakora kurikira iby'inzira yawe yagwanye iby'inzira ivyigwa cawe yagwanye abakozi yakora ibintu biriya bidahimbara Imana mu buryo butadasenze se no muntu mwami umugendere umugirire ikigongwe umugirire imbabazi amaraso Yesu Kristo muboneke ko amaraso Kristo mweza mutunganye yeze bw'iyogo butungazo wo cane umugendere umugire neza uri umutima waza ko cyane gushimira ko mubabariye ndagushimira ko mugiriye imbazi reka ishimwe cyo badoshira mwizanye ko senzemwo amen Imana ikugirire neza Imana igutabare wumva amahoro hagarara neza ako wirinde ntusubire usubira inyuma muri ubwo buryo ngo uboneke hanze nk'ukomeye ariko mu mutima warononekaye warabaye igihome mu kwizera hagarara neza uve mu kugabita Imana irifuza ko tuvuga izina ryako twaravuye mu nzira y'umwiza nuko Imana iguhezagira Imana ibahezagire mwese mudukurikira muri no nyigisho Imana uhamukije dusura ku munsi wa mbere dufise indi nyigisho kwimwe Imana azoba yabigombye Imana ibahezagire mugire weekend nziza murakoze ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho wotwandikira kuri zi numero +260 97 90 85 006 akamenyetso yo guteranya amajana 60 97 90 85 ubusa gatandatu canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A ministry Yesu aguhezagire murakoze.